Data mu izina rya Yesu Kristo, turasenze dusengera igihugu cyacu. Mu gusengera igihugu cyacu dusengeye inama shikiranganji irongoye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Turasenze mwami mwiza kubwa gwa rutonde bagira rw'ibikogwa bazorangura iyi minsi yose wabahaye guhagarara hajya ahantu. Turabasengeye dusengera iyo migambi kugira ngo wewe wabahaye iyo migambi ivyo bikogwa bazokora byose uzobashoboze, uzobaje imbere, ubahe ubwenge, ubahe gutahura uko ikintu cyose gikwiye kugenda. Urabashoboza mwami muri byo bikogwa nyene babajana b'abanyabwenge, uzobabahe babijemwo babikore hanyuma bize bigende neza. Abahingura bafise erega abahinga warabatanze bariho mu gihugu. Mose ntiyarazi ko Yetiro yomugira inama nk'iyo, bisigura yuko yarahari umuhinga wo kumugira inama ariko Mose atabizi. Naba bashikiranganje naba bose bari hano b'indongozi, abahinga barahari, urabahumura amaso babone abahinga bashobora gukora ivyo bikogwa, bashobora kubashigikira mu bwenge n'umutima bikunze. Hagurutse abapatriote bo mu mutima bakora ibikogwa, bakora imigambi ya leta mwami n'umutima ubikunze. Mu izina rya Yesu Kristo turasavye uburyo amafaranga mu izina rya Yesu Kristo utungisha igihugu cacu. Uko uzobigenza nitukuzi, ariko turasenga ngo utungishe igihugu cacu, amakora abandanye gutangwa neza mu mpande zose kugira ngo igihugu cacu kibandanye kuronka amafaranga gikoresha kugira ngo ivyo bikogwa byose bashize imbere bazoshobore kubishikako. Uduha ubutunzi mwami, udutungishe. Twarabonye ko bishoboka abarundi ko twikorera ibikogwa, imigambi y'igihugu cyayo mu gihugu cacu ikaranguka ata amafaranga avuye hanze dukoresheje. Twarabibonye, waraturemesheje, ibyagiye birakoreka. N'ubu ni wewe twizigiye, n'ubu ni wewe twizigiye, n'ubu ni wewe twizigiye, n'ubu ni wewe twizigiye mu izina rya Yesu. N'ubu ni wewe twizigiye, n'ubu ni wewe twizigiye kuzobikora, n'ubu ni wewe twizigiye kuzoduha mwami uburyo bwose buzokora iyo migambi. Uzobukoze cyane. Abene gihugu natwe turisengeye kugira igihe cyose bazanye imigambi tuyakire nk'iyacu, tuyakire nk'iduteza imbere mu izina rya Yesu. Ntugaje impwemu ya opposition igihe cyose bazanye imigambi. Harabagira impwemu yo kwiyopoza bakagenda bavuga ibi na biriya. Iyo mpwemu turayugaje mu izina rya Yesu. Turasenga ngo mwami imigambi yose tuzoze tuyakira nk'iyacu, kanatsinda iyo migambi iragaruka akaba ari twebwigirira neza. Kubw'ivyo rero abene gihugu bose imigambi yose tuyigiri yacu, tuyishigikire. Ivyo tutegerezwa gukora tubikore hanyuma kugira ngo vyose bigende neza. Nuko urakoze, turagushimiye, tugukomera amashi kugiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Amen.